abafarisayo rero nabo ngo wari umugwi umwe w'abantu novuga ngo ni nk'umuhari cyangwa se ni umugwi w'abantu. Iri jambo abafarisayo ngo ryari jambo risigura ngo quelqu'un qui est séparé, umuntu atandukanye n'abandi. Kwitwa umufarisayo byasigura ngo winjiye mu mugwi w'abantu batandukanye n'abandi mu mico, mu myemerere, mu ntumbero y'ibyo bagomba gushika ko mu byo bari bafise nk'iyerekwa ryabo. Nukuvuga yuko waba wemeye kuba umuntu atandukanye n'abandi, umuntu agerageza kwerekana ukugororoka, mbere ngo ahubwo bagerageza kwerekana ukugororoka ngo babicishije mu kugerageza kwerekana yuko ngo bubahiriza ibyagezwe bya Mose. Kuko hanyuma rero uyu mugwi w'abafarisayo rero uca wiyumvira yuko iyo bija hose igituma ivyo byago bibabako, igituma batwagwa ari nyagano, igituma bari mu bukoroni ari abakoroni bakoronijwe n'andi mahanga y'abanyamahanga, ari kubera yuko ibyagezwe by'Imana, ibyagezwe bya Mose bidakurikizwa, bitubahirizwa. Baca biha intumbero yo kugerageza kwerekana yuko baharanira kubahiriza no gushira mu ngiro ibyagezwe bya Mose ngo babikurikize. Mugabo rero uko kuntu baharanira kubikurikiza babiharanira no ngo mu buryo bugaragara inyuma, bagerageza kuvyereka abantu ko ngo basenga amasengesho menshi, bisonzesha, batanga ibigira 10 byinshi, bafata amasengesho yo kwisonzesha, bafasha abagowe, mugabe ngo bakabikora kugira ngo bashimwe n'abantu. Mu yandi majambo novuga ngo bari bankore nshimwe. Rero ngo bari abantu bisigura yuko ari abantu ngo batandukanye n'abandi, nukuvuga yuko batandukanye n'imico yose n'imigenzo y'ikinyabyaha. Kandi ivyo navyo urumva ko byari byiza, nuko mugabo babikora mu buryo bwo kwiyerekana, mu buryo bwo kwerekana inyuma. Nukuvuga ngo mugabo mu mitima yabo nta kugororoka kwari. Mbere uravye neza usanga ari handi Yesu yabwiye abigishwa biwe, ababwira ngo ukugororoka kwanyu ni kutaruta uko abafarisayo n'abasaduka mbere n'abanyabwenge b'ivyanditswe ngo ntimuzoruha muhonya mu bwami bw'Imana. Ukugororoka kwanyu ni kutasumba kwabaje. Nuko vuga byasigura yuko ukugororoka bafise, ukugororoka berekana, ukugororoka bagerageza kudemontra mu nyifato, mu comportement yabo, mu buzima bwabo bwa misi yose, atari ko kugororoka Imana igomba, ahubwo hari ukundi kugororoka Imana igomba. Uko kugororoka Imana igomba nako nukugororoka guhera mu mutima indani. Abatoza kori nabo wari umugwi w'abantu bahawe uburenganzira bwo gutoza ikori ku ngoma y'Abaroma. Muri kino gihe c'ubukoroni Abaroma bakoroniza ibihugu byinshi ku isi. Muri kiriya gihe Empire Rome yari yikolonije isi, yakoloniza ibihugu byinshi ku isi. Hari habo bagena bakitwa ngo naba collecteur des impôts, aba collecteur d'impôts cyangwa abatoza abegeranya amakori. Novuga nk'ubu nga mu gihugu wacu urwego rwa OBR, abantu bajejwe kwegeranya amatax, abatoza kori. Rero bari abo bantu bose bahawe uburenganzira n'ingoma y'Abaroma kugira ngo bemererwe gutoza ikori. Imana yacu nidutabare. Mbere ahubwo ngukurikiranye neza usanga mbere kugira ngo uronke ubwo burenganzira bwo kumutoza kori ngo ari n'ababitangira ibiguzi, nukuvuga batanga igiturire. None rero muri make no muri menshi abatoza kori nuko bari bameze, abafarisayo nabo nuko bari bameze. Kino gihe rero Yesu yicaranye na babanyabyaha baciye baza, ni nkaho nuvuga ngo bari baje gufelicita, kwiginana umunezero na Matayo umutoza kori mugenzi wabo ahejeje kugirwa intumwa ya Yesu Kristo, ahejeje guhabwa gakiza, ahejeje kuba intumwa, ahejeje kuba umwigishwa wa Yesu. Hanyuma rero Yesu aca baha devoir à domicile. Nuvuga ngo ni bya bindi mwishuri twatuvuga ngo ni deyade. Iyi devoir à domicile rero Yesu yahaye bano bafarisayo bigira ngo nabagororotsi. Yavuga ngo mugende mwige iri jambo muritahure, ngo imbabazi nizo ngomba sibimazi, kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha. Imana yacu nihimbazwe. Ndabaramukije cyane bakunze bene data, musanzwe mukurikirana buno butumwa bwiza butambutswa kuri no mbonesha kure yitwa Ntamvuridahita. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Nkuko bisanzwe muteramanye na jewe mwene so Janvier Imana irambo nasanzwe ndabatunganiza bino biganiro. Nkaba mfise ijambo ry'Imana ngomba ko dusangira ribonekana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Tuza gusoma mu gice c'9
ahanini tuza guhagarara ku murongo wa 13 ariko turasoma duhereye ku murongo w'icenda nyene. Matayo igice c'icenda umurongo w'icenda tugeze ku 13, ariko ijambo ndondera ngomba ko turikura kuri uwo murongo nyene w'13. Tutarasangira ayo majambo rero reka dusenga Imana, twiragiza Imana kugira ngo Imana ibane nacu muri kino kiganiro na rino jambo tugomba dusangire. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, turagushimiye cyane, nuhabwe ishimwe n'icubahiro. Tugukengurukiye cyane kubw'imbabazi zawe zikiriho na bugingo n'ubu, kongeye kutwemera ko dusubira guhura na bano bene data bakunzi ba bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri bino rubuga. Turagushimiye cyane ko imbabazi zawe zishishikaye kutubako, turagushimiye cyane kushishikaye kutwihanganira, turagushimiye cyane Mana kushishikaye kutuzigamira muri buno bugingo. None rero turaguhaye ikaze, ngwino bane natwe, ngwino uganiriza imitima yacu. Umuntu wese agiye gukurikirana kino kiganiro nuvugane nawe, numugendere kugira ngo ibintu byose bikwiye guhindurwa na rino jambo, kino kiganiro kize kurangira iri jambo rimaze kubihindura. Urakoze kuri Imana, ibikwiye gukomezwa na rino jambo bikomezwa na rino jambo, ibyo ugomba byose biture ko mu izina ryawe gera Kristo Yesu no tubisabye, amen. Nuko rero nkuko namaze kubibabwira, reka dusangira aya majambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Dusoma mu gice c'icenda, hanyuma dusome duhereye ku murongo w'icenda tugeze ku 13. Ndanzi y'amajambo canke ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu ahamagara Matayo. Yesu ahavuye abona umuntu yitwa Matayo yicaye aho yatoreza ikibuguru, aramubarira ati nkurikira. Ava hasi aramukurikira. No kuvuga Matayo amaze kubwirwa ngo nkurikira, no kuvuga Yesu amaze kubwira Matayo akamubwira ngo nkurikira Matayo, Matayo nawe ngo yaciye ava hasi aramukurikira. Ku murongo w'10 havuga ngo kandi Yesu acicaye mu nzira ariko arajya, haza benshi mu batoza kori n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa biwe. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa biwe bati ni iki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abatoza kori n'abanyabyaha? Abyumvise, tugeze ku murongo w'12, abyumvise aravuga ataba abakomeye ntaco bagombera umuganga atari abarwayi. Umurongo w'13 ariwo rero ngomba ko dukuramo ijambo dusangira muri kano kanya dufise, uvuga ngo rero umurongo w'13 ngo mugende mwige iri jambo muritahure, ngo imbabazi nizo ngomba si bimazi, kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. Niri jambo numva mfise mu mutima ngomba kuvugana nawe ugiye gukurikirana ino video yabona ubutumwa bwiza. Ni jambo rinjemwe mu kanya tanumva no risangiza abakunzi ba bino biganiro. Turi mu misi, tumaze imisi tutabategurira ibiganiro bivanye n'imvo zitandukanye, zaba imvo zifatiye ku bikoresho, zaba imvo zifatiye ku kibanza cyo gufatiramo amasanamu, ugasanga ni kibanza kitameze neza, kirimo urwamo, kirimo umuyaga, bivanye n'ahantu umuntu aba. Ariko rero uyu mwanya numvise mu mutima iri jambo rinjemwo, ca numva no ritambuza, numva no ribasangiza, ntitaye ku kuntu ngaho inyuma haboneka, ntitaye ku kibanza kumbure gisanzwe, kumbure cumbikanamo ayandi maji, kumbure kubera yuko ari mu gisagara ahantu nyene hafi y'ibarabara. Numvira ijambo nubwo biruku, nkuko numva ndi hawe, nkuko numva rinkorokeye mu mutima, numva no ritambuza. Ndafise ibiganiro byinshi nsanzwe narateguye, nanditse, mfise amanote yabyo kumbure mu makaye nateguriyemwo. Nshishikara kubona umengo simfise nyene umwidigenge sawa sawa w'ingene no bishikiriza neza, ariko numvise mu mutima iri jambo no risangiza. Kumbure birafise impamvu, hariho impamvu kuri we ugomba urikurikirane. Ku muntu wese agiye kuzokurikirana ino video, birashoboka yuko hariho nyene ryo riziye. Imana yacu nihimbazwe bene data. None rero nano majambo aha tubonye ngo ni gihe Yesu yahamagara Matayo. Ico gihe Yesu yahamagara Matayo rero
tubonye ngo Matayo yari yibereye ku kazi kiwe ka misi yose ko gutoza ikori kubera ko yari umutoza kori. Hanyuma rero Yesu aje aramuhamagara amubwira ngo Matayo nunkurikire. Ni gihe Yesu yari karatoranya intumwa ziwe 12. Hanyuma ahamagaye Matayo nawe ngo acarahagarika ibikorwa yari arimo byo gutoza ikori, ngo acava hasi akurikira Yesu, nukuvuga acaba umwigishwa wa Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Mugabo kandi ngo muri uwo mwanya nyene ngo Yesu acicaye muri iyo nzu akiri karafungura, mbere ngo haza ngo abatoza kori bandi, haza ngo mbere ngo n'abanyabyaha. Hanyuma ngo baca bicarana na Yesu, bicarana n'abigishwa ba Yesu n'intumwa ziwe, bicarana n'abantu batoza kori benshi baciye bazi uyu mwanya. Ahejeje guhamagara umutoza kori mugenzi wabo akamugira intumwa, ni kuvuga akabohoka akaba intumwa ya Yesu. Ico gihe ngo haca haza abatoza kori bandi, haza mbere ngo n'abanyabyaha bicarana na Yesu ngo barasangira. Imana yacu nihimbazwe. Muri ico gihe rero ngo hariho umugwi w'abafarisayo. Abafarisayo narigeze kubivuga mu irindi jambo, ari jambo nigeze kubisiguramwo, kandi hariho n'ibiganiro bindi tuzorigaruka ko muri kazoza ko muri ibihe bitwemereye tukaronka n'ahantu tubikorera ko muri hagerageza kumera neza. Abafarisayo rero nabo ngo wari umugwi umwe w'abantu, novuga ngo ni nk'umuhari canke se ni umugwi w'abantu. Iri jambo abafarisayo ngo ryari jambo risigura ngo quelqu'un qui est séparé, umuntu atandukanye n'abandi. Kwitwa umufarisayo byasigura ngo winjiye mu mugwi w'abantu batandukanye n'abandi, mu mico, mu myemerere, mu ntumbero y'ibyo bagomba gushikako, mu byo bari bafise nk'iyerekwa ryabo. Nukuvuga yuko waba wemeye kuba umuntu atandukanye n'abandi, umuntu agerageza kwerekana ukugororoka, mbere ngo ahubwo bagerageza kwerekana ukugororoka ngo babicishije mu kugerageza kwerekana yuko ngo bubahiriza ibyagezwe bya Mose. Kuko muri ico gihe imihari y'abafarisayo n'abasadukayo n'indi mihari yagiye ivuka mu gihe hari gisigaye mbere nk'imyaka ishika hafi 200 ngo Yesu avuke. Niho hagiye havuka imihari, aho havutse n'abitwa n'abazerote, bitwa n'abagwanashaka. Havutse imihari, iyo mihari ngo yari ifise intumbero yo kurondera ingene boharanira ukuntu Imana ngo yobasubiza mu mwidegembyo, mu bwigenge, kuko bari bamaze igihe kitari gito bagenda bakolonizwa n'ayandi mahanga, abanyababiloni, abaroma n'abandi. Muri kino gihe mbere bari batwarwa n'intwaro y'i Roma. Hanyuma rero uyu mugwi w'abafarisayo rero uca wiyumvira yuko iyo bija hose igituma ivyo byago bibabako, igituma batwagwa ari nyagano, igituma bari mu bukoroni ari abakoroni bakoronijwe n'ayandi mahanga y'abanyamahanga, ari kubera yuko ibyagezwe by'Imana, ibyagezwe bya Mose bidakurikizwa, bitubahirizwa. Baca biha intumbero yo kugerageza kwerekana yuko baharanira kubahiriza no gushira mu ngiro ibyagezwe bya Mose ngo babikurikize. Mugabo rero uko kuntu baharanira kubikurikiza babiharanira novuga ngo mu buryo bugaragara inyuma. Bagerageza kuvyereka abantu ko ngo basenga amasengesho menshi, bisonzesha, batanga ibigira 10 byinshi, bafata amasengesho yo kwisonzesha, bafasha abagowe. Mugabe ngo bakabikora kugira ngo bashimwe n'abantu. Mu yandi majambo novuga ngo bari bankore nshimwe. Imana yacu nidutabare. Aba bafarisayo rero n'uyo mugwi muri make sindinze kuvyinjiramo cyane, mugabo ndazi muri kazoza tuzobigarukako. Rero ngo bara abantu bisigura yuko ari abantu ngo batandukanye n'abandi, nukuvuga yuko batandukanye n'imico yose n'imigenzo y'ikinyabyaha. Kandi ivyo navyo urumva ko byari byiza, nuko mugabo babikora mu buryo bwo kwiyerekana, mu buryo bwo kwerekana inyuma. Nukuvuga ngo mugabo mu mitima yabo nta kugororoka kwari. Mbere uravye neza usanga ari handi Yesu yabwiye abigishwa biwe, ababwira ngo ukugororoka kwanyu ni kutaruta uko abafarisayo n'abasaduka mbere n'abanyabwenge b'ivyanditswe ngo ntimuzoruha muhonya mu bwami bw'Imana. Ukugororoka kwanyu ni kutasumba kwabaje. Nuko vuga byasigura yuko ukugororoka bafise, ukugororoka berekana, ukugororoka bagerageza kudemontra mu nyifato, mu comportement yabo, mu buzima bwabo bwa misi yose, atari ko kugororoka Imana igomba, ahubwo hari ukundi kugororoka Imana igomba. Uko kugororoka Imana igomba nako nukugororoka guhera mu mutima indani, si ukugororoka
gufatiye ahanini kubibonwa n'amaso y'abantu, kuko Imana yoyo ntiraba ahanini ifatiye kubibonwa n'amaso y'abantu, ahubwo Imana iratera intambwe igashika hari indani mu mutima, ikaraba ibyinyegeje hariya mu mutima. Nukuvuga birashoboka yuko umuntu yerekana ingeso nziza inyuma, mugabo hariho ibibi afukiriye indani. Birashoboka ko umuntu yoguhisha ingeso, birashoboka ko umuntu yokunyegeza umutima mu bafise, birashoboka ko umuntu yokwerekana ko umengo n'umugenzi wawe murakundanye, murubahana, murumvikana, muriyumvanamwo, arakubabaye, ariko mugabo mu mutima afise ikintu kigenda novuga ngo yarabunzwe ku mutima. Ibyo birashoboka cyane. Hariho abantu usanga ari abahinga mu guhisha ingeso abagenzi babo, bakabereka ibinyuranye n'ibiri mu mutima wabo. Imana yacu nidutabare. Kino gihe rero Yesu ahejeje guhamagara Matayo acitse intumwa ya Yesu. Hanyuma abatoza kori bandi bagenzi ba Matayo baciye baza benshi kuri Yesu, aho Yesu yarari yicanye n'abigishwa biwe. Haca mbere ngo ntihaza abatoza kori gusa, haca haza mbere ngo n'abanyabyaha. Abatoza kori nzobigaruka ko mu bindi biganiro byo muri kazoza kumbure, kugira ngo ntware umwanya mugufi yuhe na rino jambo numvise mu mutima ari nkorokeyemo, nkumva rimburije amahoro, nkumva noritambutsa. Abatoza kori nabo wari umugwi w'abantu bahawe uburenganzira bwo gutoza ikori ku ngoma y'Abaroma. Muri kino gihe c'ubukoroni, Abaroma bakoroniza ibihugu byinshi ku isi. Muri kiriya gihe Empire Rome yari yikolonije isi, yakoloniza ibihugu byinshi ku isi. Hariho abo bagena bakitwa ngo n'aba collecteur des impôts, aba collecteur d'impôts cyangwa abatoza abegeranya amakori. Novuga nk'ubu nga mu gihugu wacu urwego rwa OBR, abantu bajejwe kwegeranya amatax. Abatoza kori rero bari abo bantu bose bahawe uburenganzira n'ingoma y'Abaroma kugira ngo bemererwe gutoza ikori. Imana yacu nidutabare. Mbere ahubwo ngukurikiranye neza usanga mbere kugira ngo uronke ubwo burenganzira bwo kumutoza kori, ngo ari n'ababitangira ibiguzi, nukuvuga batanga igiturire. Ntibyatangwa novuga ngo kuri gusa, ntibyatangwa hovyo, kugira ngo ubwo burenganzira umuntu abuhabwe bwo gutoza ikori, ngo harabemo no gusorora, harabemo n'igiturire. Urumva ko igiturire nticatanguye ejo canke hirya y'ejo, igiturire catanguye kera. Imana yacu nihimbazwa. Abo batoza kori rero mbere ni nayo mpamvu ngo mbere no kugunga bagunga, kuko nabo urumva babihawe batanze amahera, babihawe batanze ikiguzi. Ntawe ubizi ko kumbure hagana n'igihe usanga umuntu yogurisha itongo kugira ngo atange ibiguzi by'ibiturire kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo gutoza ikori. Imana yacu nihimbazwa. Abatoza kori rero muri make nuko kuntu bari bameze, n'uwo mugurizo n'abo bantu bahabwa ubwo burenganzira bwo gutoza ikori ku ngoma y'Abaroma, kandi ubwo burenganzira ntibabuha uwo ari we wese, harabamwe no gutanga ibiturire. None rero muntunge bene data bakunzi bakino kiganiro umutsima w'ubugingo, singomba kuja muri birebire cyane, hamwe ngira ngo nikubera nari nkumbuye kuvuga. Tumaze imisi atabiganiro tubategurira, kubera ko twumva turi jene kubera nyine ibintu bijanye n'ukuntu tutaronka hano nyine tubitegura tubifatira hameze neza, hatworohereza, twumva yuko hari karume kandi yari amirone makumbere iboneka neza. Ariko mugabo ntaco hazogera igihe kumbura umuntu aronka ingene yobashikiriza ivyo biganiro yagukiwe, hanyuma kumbura ngira ngo amajambo azogabanuka. Imana yacu nihimbazwe. Maze rero igihe novuga tutari gitoya ntariko ndategura ibiganiro, kubwo ukuntu ntabona yuko neza muyengo mfise ahantu nyine ndabitegurira neza, ariko nabifise mu mutima kandi byinshi cyane gose. Sinicaye, ntabwo nicaye, ntabwo byazimye muri jewe, biracyarimo. None rero muri make no muri menshi, abatoza kori nuko bari bameze, abafarisayo nabo nuko bari bameze. Kino gihe rero Yesu yicaranye na babanyabyaha baciye baza, ni nkaho nuvuga ngo bari baje gufelicita, kwiginana umunezero na Matayo umutoza kori mugenzi wabo ahejeje kugirwa intumwa ya Yesu Kristo, ahejeje guhabwa gakiza, ahejeje kuba intumwa, ahejeje kuba umwigishwa wa Yesu. Numva umengo iyo bija hose hariho umunezero, kugira ngo hace haza abanyabyaha, haza n'abatoza kori. Kandi ikindi naco, abanyabyaha n'abatoza kori, iyi migwi ibiri y'aba bantu yari migwi y'abantu banenwa canke bankwa canke bacigwa imanza na wa mugwi w'aba bantu twabonye bitwa ngo n'abafarisayo. Baba twabona ngo mu gifaransa bavuga ngo quelqu'un qui est séparé, umuntu atandukanye n'abandi, umuntu atameze nk'abandi bose, umuntu afise imico wewe yisangije, kandi iyo mico yitwa ngo ni imico myiza. Imana yacu nihimbazwe.
ndiyumvira ko mu byiyumviro byabo naho ngaho bitanditse iyo bija hose, kuko bari bafise amakuru ya Yesu, uko bari bazi ko Yesu ari umugororotsi, uko bari bazi ko Yesu ari umuntu akoresha ibitangaza, uko abandi imbere bamwita ngo nubuvugishwa n'Imana, uko abandi imbere bamwita ngo yoba ari Eliya kumbure yaje, uko abandi bari bamuzi n'ubuntu bw'Imana. Niyumvira yuko mu mitima yabo bari banezerejwe cyane no kubona uyu muntu wewe atabigizayo, atabakumira, atabagwiza n'ubusa, atabanena, nukuvuga umuntu ahubwo abiyegereza, yonwera ku gikombe nabo bakanwerako, canke nabo bonwera ku gikombe nabo kakinwerako. Imana yacu nidutabare bene data. Nibuka kera nkirakana gatoya nabona dufise nk'abakozi novuga ngo bava mu bwoko kanaka sigomba kubyigiraho cyane, wasanga umengo bo kwisangiza, ugasanga bo igikombe bo kwisangiza. Imana yacu nidutabare. Murabizi ko hari ibintu by'amoko y'abahutu n'abatutsi n'abatwa, bitwa abatwa rero baranirwa, ntibasangira n'abandi, ntibonure ku gikombe nawe ngo kinwereko, ntiboririye ku isahani nawe ngo uyirireko. Mbere nabo nyine basanga umengo baramaze kubimenyera, hakaba ari nuko kugira ngo ntumere ku isahani agaca sasa umutoto ukamusokera kwinge agafungura. Umuntu ugasinga byo kuzana ibintu by'amacakubiri y'ubwoko ndavyankuru nuko. Imana yacu nidutabare. Rero bano bantu Yesu araje wewe ntabakumiriye, ntabigije kure, ntabagwije n'ubusa, baca baranezerwa. Bumva ko ari umutoza kori, yabonekana nk'umuntu w'ingunge, kuko ico gihe abatoza kori namba ari kubera n'ukuntu bumva baba babitangiye kuguzi bagasorora amahera menshi. Ico gihe babonekana nk'abantu b'ingunge, baragunga, bari abantu bakarenganye, bari abantu novuga ngo bazwi ko ibibi, bazwi nabi. Rero abatoza kori babona wundi Yesu wewe, wundi bavuga nka Eliya, wundi bavuga nk'umuhanuzi, aje atameze nk'abafarisayo, ahubwo aje abiyegereza. Ahubwo mbere umwe muri bo aramuhamagaye, aramwati, amugize intumwa yiwe, amugize umugendanyi wiwe, amugize umukwerezi wiwe. Imana yacu nidutabare. Baca baraza rero, ndimvira ko hari umunezero udasanzwe, babonye ingene Yesu abiyegereza, basangira nawe babona birakunze, bishana nawe babona biremeye, bishana n'abigishwa biwe babona ntibabakumiriye, baranezerwa ati uyu munsi turonse umuntu atubabaye, turonse umuntu afise impuhwe, turonse umuntu afise imbabazi, turonse umuntu atatunena, turonse umuntu atandukanye n'abafarisayo. Imana yacu nihimbazwe bene data. Maze rero ngo b'abafarisayo babonye ibibaye, ngo baca baraza rero baca bavuga ngo babaza abigishwa rero ba Yesu, mwe mwabigishwa mwe, ibyo bintu byabafashe nibiki? Ubwo mwebwe murakomeye neza, mwebwe mwitwa ngo mwubaha Imana, mwitwa ngo murabigishwa ba Yesu. Yesu yigira ngo n'umukozi w'Imana, yigira ngo n'umunyempemu, yigira ngo abona kure, abona ibinyegeje mu mitima. Bigenda gute ngo mwebwe n'umwigisha wanyu mwicane n'abatoza kore, abantu babagunza, abantu bagunga, abantu b'abanyabyaha, abantu b'abanyamafuti? Mwebwe bigenda gute mwebwe? Ubwo mwebwe murakwije neza, nimubona ko muzava mutumaramaza, nta soni byo mugira. Kubera iki mwicana n'abanyabyaha? Kubera iki mwicana n'abacokoranyi? Kubera iki mwicanye n'abatoza kori? Imana yacu nidutabare. Yesu rero arabimenya ibyo abafarisayo bariko barabwira abigishwa biwe. Hanyuma rero ku murongo w'12 twabonye havuga ngo abyumvise, kuvuga Yesu aravuga atabakomeye ntaco bagombera umuganga atari abarwayi. Imana yacu nidutabare. Ku murongo w'13 rero nukuvuga ahejeje kuvuga ngo abarwayi ntaco barondera umuganga, abagororotsi ntaco boronderera Imana, kuko basanzwe bagororotse, ivyabo data abandi bisanzwe bimeze neza, barahiriwe nta ngorane. Ariko ahubwo abantu bakeneye Imana, abantu bakeneye kubwirwa Imana, abantu bakeneye kwerekwa urukundo, abantu bari bakeneye kuronderwa, abantu bakeneye kuronderwa nk'intama yazimiye, abantu bakeneye kubwirwa iby'ijuru, abantu bakeneye ubutumwa bubohora, si abamaze kubohoka, ahubwo ubutumwa bubohora bukenewe n'abajya abantu
bakiboshwe. Imana yacu nihimbazwe bene data. Umurwayi niwe akenera muganga, ariko ukomeye ntaco yoronderera umuganga habanamba. Mugabo mujyagwayi niwe akenera umuganga, nanje ndi umuganga. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero Yesu acabaha rero devoir à domicile. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Hanyuma rero Yesu acabaha devoir à domicile. Nuvuga ngo ni bya bindi mwishuri twa tuvuga ngo ni deyade. Devoir à domicile abaha ikintu bagenda gukora, bagenda kwiyumvira ko, bagenda kugira ko ubushakashatsi mu makaminuza niho twavuga ngo ni travail de recherche. Abaha ikintu ngo bagende bagira ama recherche, bagende bacimvire ko, bagende bakinonosorere muhira, bagende bakimedite ko. Imana yacu nihimbazwe. Iyi devoir à domicile rero Yesu yahaye bano bafarisayo bigira ngo nabagororotsi. Yavuga ngo mugende mwige iri jambo muritahure, ngo imbabazi nizo ngomba si bimazi, kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, nino devoir à domicile Yesu yahaye bano bafarisayo. Aba bantu bigira abanyemwemu cane, aba bantu bigira umengo n'abagororotsi cane. Nibuka ibihe twaciyemwo muri kahise kacu, dukunda kurondera Imana, dukunda gusenga, dukunda gufata imyanya, mugabo ugasanga abitwa ngo n'abasenzi bari mu mugwi w'abasenzi, abatuvuga ngo n'abateramyi cyangwa se n'abanyagikumba cyangwa se abanyamasengesho. Ugasanga hariho urukundo novuga ngo ni ndenzarugero bakundanye hagati yabo, mugabo umukristo wundi asenga mu ishengero nyene cyangwa mbere banashaka muririmbana, mugabo batari muri wa mugwi w'abasenzi. Ugasanga umengo mbere no kuramukanya ni ibintu bisanzwe. Rero nikaze kubibona nibuka igihe kimwe ntarinjira mu mugwi w'abasenzi. Ico gihe hari iyo mvuka mu ntara ya Bubanzi yo ntarinjira mu mugwi w'abasenzi, nabona abasenzi bakundana cyane hagati yabo, nkabona barahoberana nyene, ukumva nyene ekaye, bamwe bakabona avugishwe no muri za ndimi ngo za tututu ntumbaza ibintu nyene nk'ibyo, ukamengo no kuzuzwa baruzuzwa. Mugabo wewe akugezeko akaguhobera twumbure birashoboka, mugabo ukabona yuko atabirebire. Ikindi naco nigeze kubona igihe kimwe twari muri korale, yari korale y'ugwaruka, mugana nandi nk'umuntu novuga ngo nari ku ntebe y'ishuri narayibona, mugabo nkabona ntayamugana ukuri aha hantu nta birebire ntibaduhenda. Hanyuma umunsi umwe rero namaze kwinjira muri nyamugwi w'abasenzi nanje, haca haza rero umwigeme umwe twaririmbana muri korali, aca asanga twicanye n'abandi. Ico gese niba ko babasha nka batatu gutyo, mugani baza ko twashaka nka bane. Hanyuma acaramutsa abo bandi ba mama twari twishanye turindiriye yuko twinjira muri repetition muri korale, haje nyine kuwa Mungu mwicaye hanze. Acaraza arabaramutsa, mugabo abaramutsa mu ntoki kubaho kuboko. Mugabo jewe ngezeko, kuko kijewe yahereye ku murongo nyene bivanye n'ahantu yarazananye. Jewe ngezeko acaraha ngo jewe ngo sindamuramutsa gutyo, numva naje sindamuha ukuboko nkuko abandi bamuhaye ukuboko. Ya mwige mutanka acaraha ko ndamuramutsa ngo ndamuhaye ukuboko ngo nindamuhobera. Agiye rero ndamuhobera ndamugwamura, mugabo mu mutima nkavuga nta hantu, mugabo mu byukuri ibintu sivyo. None rero bene data, turi mu bihe rero bishoboka yuko mu kibano nawe aho ubaye, aho uherereye, wowe umaze kubona ibintu nk'ibi. Jewe ndibuka kera nyine mu bwana ncaruka nyene tubona abantu bito kumengo barasenga cyane, hanyuma ubudasenga wewe ugacumengo ni gicibwa, ukamengo mbere naho yogira urubanza ntiworutaha, ukamengo mbere naho yogwaza umwana ntiwojayo, ukamengo mbere naho yogwaza umwana ntiwoja ku bitaro. Ahari naho mbere nk'akarorero ugasanga wanashaka se umupagani, mugabo kubera ko mudasenga hamwe mu ishengero rimwe, ugasanga naho yosengera amazi umengo ntiwoyanwa, ugasanga umengo naho yosengera injya nawe ntiwozijya kuko ucumenga iryo sengesho ntiryafashe. Urumva kubera ko umengo ntimusangiye imyizerere, ntimuri mu ishengero rimwe,
ni muri mu mugwi umwe, reka mvuge gutyoyi, kumbura umwe ari mu mugwi w'abatoza kori, ubundi nawe ari mu mugwi w'abafarisayo, ubundi nawe kumbura ari mu mugwi w'abanyabyaha. Gusa usanga rero wewe witwa kumengura umufarisayo, data wanje wewe uri quelqu'un qui est séparé, umuntu afise imico itandukanye n'abandi, umuntu nyine wewe mumengo bimeze neza. Ugasanga hari ibintu byo kutemerana, kutanafatiye wanashaka ku bubi bw'umuntu, mugabo gufatiye ku byo umuntu yishiramo kumengo we wasumbya abandi. Imana yacu nidutabara. Yesu rero atanga devoir à domicile, aravuga ati mwebwe mubonekana nk'abantu muzi ibyanditswe cyane, kuko abantu ngo bari abantu baserangura ibyagezwe bya Mose, n'abantu basoma cyane ibyagezwe bya Mose, ngo n'amajambo y'abavugishwa n'Imana bo muri kahise, kuko urumva bariko baharanira yuko umwidegemvyo n'intwari ivuye ku Mana bisubira kuboneka mu Bisirayeli, bizananye ngo mu kubahiriza ibyagezwe. Mugabo ko kubahiriza ibyagezwe yego irevre ko bishoboka, mbere wanashaka mbere nabwo si bishoboka niko byari biri. Ihaga ry'Abisirayeli Imana yari isa n'iyarihebye, irirekera mu byago byo gutwarwa ari nyagano, byo guterwa n'abansi babo, kubwo nabo bayivuye ko bagakora ibyaha, bagakora ibigabitayo. Mugabo nubwo byari uko, ntibyasigura yuko ibyagezwe baretse gukurikiza, nibaharanira kwerekana ko umengo barabikurikiza. Kurumva kwari ukwereka amakungu, kwari ukwereka abantu yuko bubahiriza ibyagezwe. Ni nkaho mu yandi majambo uyu mugabo w'Abafarisayo bavuga ngo reka duharanire gusansibiriza abantu, tubereke yuko twebwe tuvyubahiriza, hanyuma nabo bazoca bagira réveil spirituel, bazoca bagira ikanguro, bazoca bagira umuvyuro, hanyuma bace bavyuka nabo bubahiriza ibyagezwe. Umviriza, abantu bagomba ko haba impinduka, abantu bagomba ko habaho réveil, bagomba ko iyo réveil izanana mu kwereka abantu, mu guhuma amaso abantu ngo babereke ko umengo bo barabyubahiriza. Mu yandi majambo kwari ukwerekana yuko babyubahiriza ariko ntibabyubahiriza. Nukuvuga bahuma amaso, babereka ntuzeye kusha y'inyuma, iby'inyuma ku mubiri bigaragara, ngo mbere ngo no mu gusiga ngo bahagirige ngo bakaja ngo mu mayirabiri, mu masanganzira au Carrefour canke muri rond-point, aha amayira hurira ku marigara mu isite muri quartier, ngo akaba ariho bafatira amasengesho, bakunama bagasenga, bagakubita ingoro hasi. Imana yacu nidutabara. Aba bantu rero bari bameze gutyoyi, Yesu abaha devoir à domicile, ngo mwebwe nyine mumeze gutyo, ndababwiye ni mugende muhira aho muza kuba mwicaye mu buzima bwanyu bwa misi yose, mubanzire ijambo mugiyumvireko, muri hekenyere, muri nogerereze, muryuze nk'uko intungwa yuza ubwatsi yariye igasubira ikanoza ibyo yari yariye, ikabihekenya kumbure ibicagagurika bitanoze. Mugendere ijambo muri hekenyere. Iri jambo naryo rivuga ngo imbabazi nizo ngomba, Imana yacu nihimbazwe. Muri aya majambo yose rero burya ndiko ndonderamo iri jambo rivuga ngo imbabazi nizo ngomba. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, imbabazi nizo Imana igomba, imbabazi nizo Yesu Kristo agomba mu bantu, imbabazi nizo Imana igomba muri jewe. Gutanga imbabazi, kugira imbabazi nico kintu Imana igomba no muri wewe. Kugira imbabazi nico kintu Imana igomba mu bantu bitirirwa izina ry'Imana. Kugira imbabazi nico kintu Imana igomba mu mashengero. Kugira imbabazi nico kintu Imana igomba mu miryango y'abakristo bitirirwa yuko basenga barondera Imana. Kugira imbabazi nico kintu Imana igomba mu bantu babana mu kibano, mu mibano, mu mihana, mu makartier tubamwo. Kugira imbabazi, gutanga imbabazi, kugiranira imbabazi nico kintu Imana igomba. Imana yacu nihimbazwe. Usomye mu mazaburi usanga ari amazaburi menshi afise imirongo ivuga ngo nimushimire uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imana yacu nihimbazwe. Haruni muririmbyi yaririmbye avuga ngo ukwihangana kw'Imana nukwihangana kw'Imana nyine. Ninde yo kwihanganiye ibibi bikorerwa munsi y'izuba? Imana yacu nihimbazwe. Nkaho mani majambo yavuga ngo uravye ibibi bikorerwa munsi y'izuba, uravye ibyaha abantu bakora, canke mbere aho uravye ibyaha dukora,
uwundi muntu yoshoboye kwihanganira amafuti abana b'abantu dufise mbega ninde kiretse Imana yonyene ifise ukwihangana speciale. Imana yacu nihimbazwe. Niri jambo rero Yesu yahaye bano bantu nigiye yabateka bavuga ati burya si bimaze ngomba, si ngomba yuko kumbura umuntu yerekana ko menga aragororotse. Sindirimbo nyinshi zihibongojwe, sabaririmba amaza tenor, alto, soprano na base, sabaturaranga kumbure igisirimba, sabatamba umushahishaye, sabatamba igisirimba cyane gusumba abandi, sabahibongoza cyane gusumba abandi, sabatanga amahera menshi kumbure gusumba abandi. Naho navyo nyine ari bimwe mu bikorwa by'Imana kandi byiza iyo umuntu abikoranye umutima utunganye. Imana nayo ibyakira mbere ngo bikayibera umubavu yimotira. Ariko ikintu ca mbere kiri a base dotu nizi imbabazi. Imana igomba imbabazi kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Ubwo bugingo nabwo buzanana mu mbabazi, mu mbabazi umuntu ahabwa. Imana yacu nihimbazwe. Ni jambo rero Yesu yatekereye bano bafarisayo. Mw'abafarisayo umve ndabatekerera ijambo, genda kujya muhora mugira amakoraniro, kujya muhora musoma ibitabo byinshi, kujya muhora musoma ibitabo by'ibyagezwe bya Mose, kujya muhora mugira meditation kubijanye n'amajambo y'abavugishwa n'Imana. Genda rero uyu munsi iyi devoir à domicile muyikore, mwige kuri ino jambo ryitwa imbabazi. Kuko muyandi majambo byasigura ngo mwebwe naho mwitwa ngo murasenga, mwebwe naho mwitwa ngo muraririmba, ariko hariho abantu mutaragirira imbabazi. Nta mbabazi ziri muri mwebwe. Iyo abamufise impuhwe, iyo abamufise imbabazi, nizo mubamushira imbere. Ntibamushira imbere ibimazi, ntibamushira imbere amasengesho yo kwisondesha y'uburyarya mwereka abantu inyuma kumenga muragorotsa, ahubwo mubamushira imbere imbabazi. Iyo abamufise imbabazi rero aba banyabyaha ntimuba mubakumira, ntimuba mubahana na rujongo, ntimuba mubanegura, ntimuba mubanena, ntimuba mubona kumengo s'abantu, ariko muba mubona yuko namwe nk'uko mwaremwe mu ishusho y'Imana nabo baremwe mu ishusho y'Imana, ahubwo imbabazi ziba zituma mubana amahoro nabo. Mbere ahubwo nabo nyine mukabahindura, bigakunda ko mubahindura kubera yuko mwerekanye imbabazi. Ariko muri mwebwe mw'abafarisayo nta mbabazi ndababonyemo. Genda rero mubanze mwige neza, hari ikintu mutariga, hari ikintu mutaranonosora. Nibyo mumaze kwiga ibitabo byinshi bivuga ibyagezwe bya Mose, mumaze gusoma amakomantere biblique menshi. Birashoboka ko nawe uri kurankurikirana umaze gusoma ibitabo byinshi by'ijambo ry'Imana. Birashoboka ko nawe uri kurankurikirana umaze mbere wanashaka kwiga na za theology, ufise za doctora, ufise nane kumbure na professor, kumbure sindabizi. Biravana namwe bwe muri kumurankurikirana. Ariko mugabo iruhande y'ibyuzi, iruhande y'ubumenyi bwinshi bitwa kumenga urazi mu by'Imana, ehiri jambo genda uyice kwa karongo ugigeko. Mbega muri jewe hari imbabazi. Imbabazi zitera umuntu kwiyegereza na nyarucari. Imbabazi zitera umuntu kwiyuzuza na mugenzi we naho hoba hari ibyo ari mutandukanya nawe. Imbabazi zituma umuntu abana mahoro nuwo byari byaransi ko babana mu mahoro. Imbabazi arababwira ngo genda mwige kuri iri jambo, kandi ntimugarukire ku kugiga gusa, ahubwo muri tahure, muri comprene, ribabemwo mubyumva nyine ko ribanyuze. Ni jambo ry'imbabazi. Imana yacu nidutabare. Turi mu bihe bishoboka yuko umuntu abaho aririmba, ariko aririmbana n'umuntu bafise ibyo bapfa, ugasanga ntibakivugana, ntibagicana uwaka, ntamuraba n'iryahumye. Ugasanga naho yo musaba umuriro ntiyo mu muriro, naho yo musaba amazi yo kunywa ntiyo yamuha, ayamuhaye naho yo hava yamuha harimo sumu yapanya. Imana yacu nidutabare. Birabaho muri bino bihe ugasanga abantu barasanga ibikorwa by'Imana, bahuriye mu bikorwa by'Imana kanaka, mu nzego z'ubujenama, mu nzego z'uburirimbyi, mu nzego z'uburongozi bw'amakorale, mu nzego wanashaka z'abasenzi basenga mu masengesho yayandi bavuga ngo n'amasengesho kugikumba ku bicaniro, mu nzego z'abavuga butumwa, mu nzego z'abapasteri, mu nzego kumbure sinzi z'ababishop. Mugabo ugasanga aba bantu
hariho ikintu kikibuze. Birashoboka cyane, birabaho n'abafarisayo byarababaye ko bitwa ngo bazi ibintu byinshi by'Imana ariko batagira imbabazi muri bo. Ugasanga umuntu arabayeho yikoreye umutwaro w'abantu atarababarira, yikoreye umutwaro w'abantu bamugiriye nabi, kandi agomba kubwira ibanga rikomeye. Wewe ufise umuntu mwapfuye ikintu hanyuma ukaba utaramubabarira, mu mutima wawe ukaba utaratanga imbabazi, umutima wawe ukaba utararekura, iyi myaka yose umaranye ico kintu mu mutima, nagomba ndakubwire ngo niyo myaka umaze wewe witwa ubugorwa. Kuko uriya muntu utababariye hari n'igihe atanibyo acibuka, hari n'igihe atanibyo azi, hari n'igihe yibereyeho mbere yorohe mu mutima, mugabo wowe utaratanga imbabazi kiguma kikunyonga, kiguma kigufyonda, kiguma gicumita. Kubera iki? Mu mutima wewe urafise ikintu cy'igisebe ugendana kubera ko utarababarira. Ariko wose ujya umuntu utarababarira wewe yibereye amahotangorane. Niri jambo rero, mbega warababariye? Mbega uhora ubabarira? Mbega uratanga imbabazi? Mbega iri jambo rivuga ngo imbabazi nizo ngomba riri muri wewe? Abo mubana nta muntu mudacana uwaka, wumva muri wewe umwango urunuka byase kumubabarira. Nigeze kubwirwa inkuru yaho n'umuntu araho twaririmbanye muri korale, uyo muntu mbere umengo ye n'umujenama nimba mbyibuka neza. Hanyuma sinzi ikintu bapfuye n'umupasteri wo muri ako karere. Hanyuma uwo mupasteri acamara umwaka wose naho ibohurira mu nzira nawe acacira uruhande nawe agacira uruhande atanamuramutse, nawe yo muramutsa nawe amwima ukuboko ntamuramutse. Umwaka wose urahera. Hanyuma rero umunsi w'Imana yamugendera, asharaza aramubwira ngo urazi ko tumaze umwaka wose jewe na yambo ntobuguha, ngo burya warambabaje, ngo cagiye byagenda ukuntu narababaye. N'umupasteri afise amashengero arongoye, ibintu muvyumve neza, mugabo agashavurira umuntu basangiye urugendo, ubonashaka n'umukristo wiwe, kandi mu by'ukuri ntibyari ibintu by'agacamutwe n'ibya bintu usanga hari ikintu kumwe umuntu atemerana n'uwundi, hanyuma gacabona kumenga uramugaye, ukamenga ko utacumbirije, utacubahirije, ukamenga uramukengereye, ariko ntibyari ibintu by'agacamutwe. Akamara umwaka wose na yamba toyi muha, ahubwo y'umumengo yotuma n'igihe bohurira mibarabara yo mugonga agatuma apfa akavaho. Niri jambo Imana igomba imbabazi. Mbega urafise imbabazi? Muri cya gisabo kivuga ngo uduhebera imyenda yacu, uduhebera amadeni yacu, cyane uturekurira ibicumuro byacu nkuko natwe tubirekurira abatugiriye nabi. Ni muri rya sengesho rya dawe wa twese Yesu yigisha abigishwa bimwe bakwiye gusenga. Harimo ijambo ryigobetsemo ngo utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe tubirekurira abatugiriye nabi. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo rero nari nuva mu mutima twosangira. Ubwo wewe unkurikiranye ntabwo ufise upfa n'umuntu, nta muntu yagukoreye ikosa canke mufise ibintu mwapfuye, mugabo ugasanga umaze iyo myaka yose wikoreye uwo mutwaro wo kumva yuko umengo yotuma apfa akavaho. Iyi myaka umaze utaraharira uwo muntu, iyi myaka umaze wikoreye uwo mutwaro w'ico kintu mwapfuye, niyo myaka umaze uri umugorwa imbere y'Imana kubera iri jambo ry'imbabazi ritari muri wewe. Hari n'igihe ya muntu wewe ataco yinona, aho gusanga n'uvuga ngo aracuna yibereye amahoro, mugabo wewe imbabazi ziyakwiye kuba mu mutima wawe. Imana yacu nihimbazwe. Imbere ko dusezerana ikindi kintu novuga ni iki: burya imbabazi, kubabarira umuntu naho yo atanagusabye imbabazi ariko wowe gateye nabwo fata ndamubabariye, burya imbabazi zibohora ubwa mbere na mbere nyene kuzitanga. Hari abantu bibaza ngo gutanga imbabazi ngo ubwa mbere na mbere zibohora uriya muntu azihawe, ariko burya umuntu atanze imbabazi zivuye mu mutima, ubwa mbere na mbere niwe aba yibohoye, ubwa mbere na mbere niwe aba yivuye, ubwa mbere na mbere umutima wiwe niwe ubohoka, ukaba amahoro, akumva araruhutse. Kwa kuntu yahora yimvira naka, kwa kuntu yamubona no kuri televiziyo muri sala gacha umengo yoyimena, no kuvuga kijya kintu gica kihava agaca yumva aronsa amahoro. Kubera iki? Aratanze imbabazi, arabwiye umutima wiwe, arenformye umutima wiwe yuko cya kintu cyari kimeze nk'umusozi gikuweho, aca aheza akaronka amahoro. Imana yacu nidutabara. Biraheza rero bikaza bikagira ingaruka nziza kuri ubona ababariwe nimba
byabanje kuva muri wa mutima wa muntu asabye imbabazi. Nana majambo rero nari mfise urabe neza mu muryango, mu babanyi, mubo mwarukanye, mubo mukorana, mubo mwirigwana, mubo musengana, mubo muririmbana, mwishengero, mubo musangiye ibikorwa, urabe yuko uri jambo ry'imbabazi wamaze kuritahura kandi urishira mu ngiro, ata muntu mufitaniye ibibazo utaramuharira, kuko uwo utaraharira hamwe inzamba yovuga ntiwoja mwijuru ujanye ico kintu utaratanga kw'imbabazi. Hamwe urupfu rwoza vyoba biheze, nta yandi mahirwe wohabwa yo kwihana no gutanga izo mbabazi utatanze. Iri jambo rero ukurikiranye riguhanura ngo ugire imbabazi. Ubu umuntu afise imbabazi mu mutima, urekurira abakugiriye nabi bose, kuko nitwaharira ibyaha abaducumuye ko, niho natwe Imana iturekurira itubabarira. Mu yandi majambo, umuntu adaharira nawe ntaharirwa, umuntu adatanga imbabazi nawe ntazigirirwa. Imana yacu nihimbazwe. Hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Nimwe muri ya majambo Yesu yavuga muri za nyigisho zo ku musozi, aho yariko aravuga ku bahirwe 8. Hariho ibiganiro tuzobizamwo, tuzovuga kuri ivyo bintu navyo nyene muri ziriya nyigisho. Hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Numuhirwe umuntu agira imbabazi kuko nawe azozigirirwa. Numuhirwe umuntu atanga imbabazi kuko nawe azozigirirwa. Numuhirwe umuntu atanga imbabazi kubera ko umuntu afise imbabazi aba yaramaze gutahura devoir à domicile Yesu yamuhaye. Umuntu atanga imbabazi mu yandi majambo aba akoze devoir à domicile. Iyo utanze imbabazi uba ukoze devoir à domicile, ubukoze deyade Yesu yahaye abantu bose bipfuza kuba babonekana nk'aho mengo bameze nk'abantu bavuga ngo n'abafarisayo, abantu batandukanye n'abandi. Nimba ugomba kubonekana imbere y'Imana ko umuntu atandukanye n'abanyabyaha, tanga imbabazi. Reka kwitwa umufarisayo, reka kwitwa quelqu'un qui est séparé kandi utaratanga imbabazi. Ntibyoshoboka ko witwa umwana w'Imana by'ukuri udatanga imbabazi, kandi so witirirwa nawe ari umunyembabazi akunda guharira. Imana yacu nihimbazwe. Abantu rero batanga imbabazi n'abahirwe, kuko naho inzamba yovuga boja mwijuru, naho urupfu rwoza boja mwijuru. Kandi abantu batanga imbabazi baba amahoro, babaho mu mwidegevyo, babaho atajwi ribagiriza ikibi, babaho batuje, babaho ari abanyamahoro mu mutima wabo. Imana yacu nihimbazwe. Bine datana n'amajambo rero nari mfise, ariko n'umuhombe umuntu adatanga imbabazi, kuko umuntu adatanga imbabazi umutima wiwe ubaho uboshwe, kandi umuntu adatanga imbabazi aba atariko arashira mu ngiro ico Imana imusaba gushira mu ngiro. Nako n'amajambo rero dusangiye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutari, dusenga Imana kubwa rino jambo twumvise. Hanyuma nawe ugenda ukore devoir à domicile, genda ukore deyade Yesu yatanze yo kwiga kwijambo ryitwa kugira imbabazi. Nano majambo wese abayumvise Imana nyina amahoro ibaha umugisha. Turagushimiye Imana nyina amahoro, turagukengurukiye cyane kubwa rino jambo twumvise. Bivuga ngo imbabazi nizo ngomba ariko sibimaze. Amasengesho menshi naho nayo nakenewe. Imbere yuko haza amasengesho menshi, imbere yuko haza gusenga imisi 50, 70, 80, 100, imbere yuko haza kuririmba, imbere yuko haza igisirimba, imbere yuko haza ibindi bikorwa vyiza biranga abana b'Imana, ngiyi devoir à domicile wahaye abantu bitwa yuko bafise ingeso nziza berekana ko bagororotse. Wabahaye devoir yo kugira imbabazi, ngo bige kuri iri jambo ryo kugira imbabazi, kuko byabonetse yuko batagira imbabazi. None rero uyu mukunzi wa kino kiganiro umutima w'ubugingo, Mwami Imana yumvise iri jambo akaba yitaho, akaba yisanzare mu mugwi w'abantu bataragira imbabazi, akaba yisanzare mu bantu batarakora ino deyade, no devoir à domicile. Ndamusengeye bihuriranye n'ukuntu yiyatuye ko imbabazi, bihuriranye n'ingene yisengeye, bihuriranye n'uko yemeye gusaba imbabazi, bihuriranye n'uko yafashe ingingo yo kugenda gukora ino deyade, bihuriranye n'uko agize umutima umenetse. Ndamwatuye ko imbabazi ngo amajwi yamucira urubanza, amajwi yamushira kure y'Imana, ayo aceceke, habe imbabazi z'Imana mu mutima wiwe, hanyuma nawe agende gutanga imbabazi, yagira imbabazi n'Imana. Urakoze kuri Imana, ivyo ugomba bishishikare kuba wiyerekana muri bano bakunzi bagi bino biganiro basanzwe bikurikirana, bakabihuza ku mutima. Muzina ryawe gera Kristo Yesu, niho tuzabe tugize kugiye kubikora. Amen.